Reka nsubire kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye mwebanywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri nombonesha kuri yacu kandi yanyu muhuza TV. Numwe tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ga mu gihugu c'u Burundi akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye cyane cyane kubiriko biravugwa mu gisata ca politike, umutekano, agateka kazi na muntu ndetse n'ibindi vyinshi biriko biravugwa bigezwe ko irya nino. So ivyo vyonyene kandi kuko tuza no kugaruka ku bategetsi batandukanye iyo babo mu nzego z'ubutegetsi bw'igihugu, abo mu nzego z'igisirikare ndetse n'abandi benshi batandukanye. Ubutumwa President Ndayishimiye yaherutse gutanga ku coba cyaraturikije ikambi baze burahambaye cyane. Aha niho benshi batanguriye bibaza bati kuki Ndayishimiye yaherutse kumaramaza bikomeye General Prime Niyongabo arongoye igisirikare cy'u Burundi. Tugabutsa ko ari we chef d'état major amaze igihe kinini arongoye igisoda cy'u Burundi. Abandi bati ni giki kivyinyegeje inyuma. Benshi baribuka ko umuvugizi w'igisirikare General Gaspard Baratuza yari yabwiye abarundi ko icyaturikije irya kambi bazi yo kumusaga ari sanganya ry'umuyaga nkuba. Ibi Gaspard Baratuza bitangaje ikambi rikirasha ku mugoroba wo kugenekerezo ya 31 ntwarante umwaka w'2026. Nibitevye rero inyuma y'indwi zibiri mu kiganiro umukuru w'igihugu Ndayishimiye yagiranye n'ikinyamakuru cigenga yaga ku igenekerezo ya 15 ndamukiza uyu mwaka yavuguruje ivyavuzwe n'umuvugizi w'igisirikare, ahubwo umukuru w'igihugu abwira abarundi ko harya hantu atamayaga nk'uburiyo. Abantu benshi baguye mu gahundwe batangura kubazanya ivyo bavyadutse mu gisirikare, aho umukuru w'igihugu n'umuvugizi w'igisirikare bavuga imvugo zibiri zidasa ku kaga nk'akarya abo biko bukuru w'igisirikare cy'igihugu bwahiye bugatokombera. Buryo kari babiri naho batanze ubutumwa buvuguruzanya ngo bwose ni ngirakamaro kuko bufasha abarundi gutahura icabaye mu ikambi baze mu buryo bwimbitse. Pacifique Ninahazwe yavuze ko Baratuza yashatse kwerekana ko ivyabaye ari bito cyane mu kwerekana ko inkoho ntonto zari muri stock isanzwe aho bazishingura mu ijoro bavuye ku kazi. Aho ni mu gihe kandi umukuru w'igihugu wewe ubutumwa bwiwe busobanura ko avuga ububiko bwo mu kuzimu bubitsi bigwanisha bikomakomeye bikoreshwa mu bihe bidasanzwe. Ndayishimiye yavuze ko ububiko bita abyisi buba bwubatse mu binogo kandi bukaba butagiramwe umuyaga nkuba. Muri make Ndayishimiye akaba yashatse kubwira abarundi ko ivyaba yari akamaramaza kuko n'ububiko bwo mu kuzimu bwashikiriwe. Mu kuvuguruza General Gaspard Baratuza ngo Ndayishimiye yashatse kumaramaza General Prime Niyongabo nk'uko abahinga mu vya politike babibona. Abazi by'igisirikare bavuga ko amajambo Ndayishimiye yavugiye mu kinyamakuru yaga ku igenekerezo 15 ndamukiza uyu mwaka yaragamije kumaramaza umukuru w'ibiro bikuru vy'igisirikare General Prime Niyongabo. Burya nk'uko vyiganwa na Pacifique Ninahazwe umuvugizi w'igisirikare ngo ntiyadukiza ngo aje kuvuga ivy'igisirikare kitamutumye. Burya Baratuza asura amakuru yemejwe n'inama y'igisirikare, vy'umwihariko vyemejwe n'umukuru w'ibiro bikuru vy'igisoda General Prime Niyongabo. Baratuza yavuze ivyo yabwiwe na Prime Niyongabo. Uwamaramajwe na Ndayishimiye si Baratuza ahubwo nuwabwiye Baratuza ivyo aje kuvuga. Pacifique yavuze ko burya butumwa Prime yahawe busa no kumukura. Ndayishimiye ngehetemwe kutamumaramaza umukuru w'igisoda yari kumamagara akamutegeka kuja gukosora amakosa ya Baratuza. Ariko amakosa y'umuvugizi w'igisirikare mu gihe akosowe n'umukuru w'igihugu bwiwe ngo n'ubutumwa ku mukuru w'igisoda ko asa n'utaco akijejwe mu gisirikare. Nkuko vyigeze kumvikana mu kiganiro cyatunganijwe n'ishiramwe Fokode, umutumire yagiriye ko yibutsa abantu ko Ndayishimiye afise ingeso yo kumaramazanya. Aha yibukije kungene Ndayishimiye yagiye hagati mu gisagara ca Bujumbura afata umukubuzo atangaza ko agira yikuburira igisagara ko maire de la ville vyamunaniye. General Jimmy Atungimana ntiyabogojwe mu buryo bw'amategeko, ariko imaramazwa yakorewe risigura ko naho yagumye ari umukuru w'igisagara ca Bujumbura yasa n'uwakubokera. Hajya rero iyo Baratuza aba yavuze ivyo yikuriye mu mutwe atawe bimutumye yashobora kuba yaramaze kubogozwa muri arya mabanga y'ubuvugizi. Abakurikirana amakuru yo muri Kongo muri bukiberutse gushikira wari umuvugizi w'igisirikare cya FARDC General Major Sylvestre Ekenge yagiye kuri televiziyo nkuru y'igihugu RTNC atwagwa n'amarangamutima kura agashambara abatutsikazi b'abanyamurenge. General Major Sylvestre Ekenge yacihagarikwa acengizwa iborero n'ubu ntiyakiri kuko yagiye kuvugira urwego rw'igisirikare cya Kongo ivyo batamutumye aca ayicumurya ashinyaguriza ubwoko bw'abatutsikazi mu mvugo isa n'ikangurira ihonyabwoko.
Baratuza rero ngaho atandukanye na Ekenge we yarabeshe arikabesha ibinyoma yatumwe n'umutwara mu gihe Ekenge we yavuze ibimuje mu mutwe vy'akamaramaza kandi byitwa ko yariko avugira igisirikare cy'igihugu ca Kongo arico FARDC. Benshi bati umugabo none agura vya bigwanisho vyinjira ntibishike mu bubiko yaramenyekanye. Haraze kandi iminsi yavugwa inkuru y'ibigwanisho bigurwa n'abategetsi b'u Burundi ariko ntibishike mu bubiko. Ibibazo vyabaye vyinshi ku hantu ivyo bigwanisho bijanwa. Leta y'u Burundi kumwe isanzwe ntishaka guha umuco abarundi kuri ico kibazo, ahubwo abategetsi bagerageza kubihisha yamara ngo ntahishe umwotsi inzu irikirasha. Mu kiganiro cashizwe ahabona hari amabanga menshi yagiye araja ahabona amabanga atari make amaze kumenyekana kuri ibi bigwanisho. Ico abarundi bomenya coco nuko ivyo bigwanisho bimenyekanye biteba kuko ngo abategetsi bari bamaze igihe kinini bavyinjiza mu gihugu ariko ntibishike mu bubiko. Inkuru zivuga ko ibigwanisho vyinjirira ku kivuko c'i Mombasa bigaca berekezwa n'abasirikare ba Kenya gushika ku rubero rwa Tanzania. Abasirikare ba Tanzania nabo bagaca babiherekeza bakabishikana ku rubero rw'u Burundi Kobero. Abasirikare b'Abarundi nabo bagaca babiherekeza bakabijana atandukanye nko mu ikambi ya Mukoni, Igitega na Bujumbura. Hari bike bica bipakurugwa amakamyo yabizanye agaca asubira inyuma. Abasirikare b'Abarundi bakabishikana ku rubibe Ikobero bakabihereza abasirikare ba Tanzania nabo bakabishikana ku kivuko ca Tanga bigaca bipakurugwa. Mu minsi ya vuba ikamyo 23 nizo zamenyekanye ko zinjiye ziciye mu nzira tujeje kubabwira. Aho zisohorewe mu gihugu zasose zirenga izari zamenyekanye ko zinjiye. Aha amakuru dushikira akavuga ko hasutse ikamyo 80 zose zica muri ya nzira dujeje kuvuga zishikanwa ku kivuko ca Tanga. Hari abategetsi babwiwe ko boba bibaza ko ari ibinyoma ko bo kwishikira kuri parikingi y'ikivuko ca Tanga bisuzumire ko izo kamyo atariho ziparitse. Mutero ivyo bigwanisho bijanwa hehe? Pacifique Ninahazwe arongo ishiramwe Fokodirana riharanira agateka kazi na muntu yavuze ko n'abatazi iyo ivyo bigwanisho bijanwa. Ico amaze kumenya gihambaye n'ubigura. Ivyo bigwanisho vyinjira mu Burundi ntibishike mu biko ngo bigurwa n'umugabo yamuka mu gihugu ca Libani ariko akaba aba mu Burundi. Pacifique yabandanije avuga ko igurwa ry'ivyo bigwanisho rifise amasezerano abiri. Kontra ya mbere ni ukuvuga amasezerano ya mbere agizwe n'amakamyo 300 n'amasezerano ya kabiri akaba agizwe n'amakamyo 300 nyene. Bigasigura ko ibigwanisho bikibandanya kuza. Amakuru Ninahazwe yakuye ku nzobere isobanukiye ivya CNDD-FDD ngo abategetsi ba CNDD-FDD n'abakomisiyoneri nayo usohora amahera yo kugura ibigwanisho akaba wa munyaribani. Ngo birashoboka rero ko hamwe abategetsi ba CNDD-FDD bahitemwo kwakira amahera ya komisiyo ahandi bakakira ibigwanisho mu kibanza ca komisiyo. Nk'amakuru dufise ngo benshi nibakeka ko leta y'u Burundi iri mu kazi ko kugurira ibigwanisho urwego rudafise uburenganzira bwo kubigura. Bamwe bati ese vyo bigurirwa ikiroberi aho nta muco n'umwe uhari. Pacifique yaragarutse kandi ku kibanza kirahahura ishiramwe Burundi Textile bivugwa ko ari ibikamyo vyinjiye muri Bujumbura bishikira. Ico kibanza kandi kirarinzwe bimwe bikomeye kandi ngo ntihanazanwa abasirikare bari bo bose ngo hacungwa n'abasirikare bo muri police militaire. Hari inkuru isa nitwengeje Pacifique Ninahazwe yacishijemwo ivyigeze kubera muri iki kibanza ca Burundi Textile. Ni inkuru ivuga ku musirikare w'ipete rya majoro yahoze mu gisirikare ca kera no kuvuga muri XFAB asanzwe ari cegera cyo mukuru wa police militaire. Uyu mu majoro ngo yoba yaritoye igihe kimwe agenda kuraba ibikoregwa aho hahoze Burundi Textile. Wa mu majoro ahashitse abasirikare bacunze baramubwiye ko atari kureyo kwinjirayo. Wa mu majoro yabibonye nk'agasuzuguro kubona abasirikare asanzwe arongoye muri police militaire bamubuza kwinjira aho barungitswe gucunga. Yaciye yinjira ku nguvu. Babasirikare baca batelefona ubwo nyene ku biro bikuru vy'igisirikare baca bahabwa itegeko ryo gukoresha inguvu bakamushiburira hanze. Babasirikare uyu mu majoro asanzwe atwara muri police militaire baciye bamuteruza intoke kurya kwingiga bashiburira hanze baca barugara. Wa majoro nawe yaciye ahindurirwa ikambi yakoreramwo arungikwa handi uwo munsi nyene. Bikavuga ko ivyashikiye mu majoro ari cemezo neza ko abategetsi bo muri CNDD-FDD bari
mu mwugo w'urudandazwa rw'ibigwanisho badashaka ko amakuru kuri ivyo bigwanisho aja hanze. Bikanashoboka ko kandi arico catumye irya kambi yabaze ituritswa kugira ngo leta y'u Burundi ironke icitwazo co kwemererwa kugura ibigwanisho vyinshi cyane kubera icitwazo c'uko ububiko bukuru buherutse gusha, ubwo nabwo akaba ari ububiko bwo kumusaga. Sawa gusa kandi benshi bagaragariza ikibazo kiri hagati ya Ndayishimiye na General Prime Niyongabo, aho benshi bibaza impamvu yatumye Ndayishimiye amaramaza General Prime Niyongabo kandi hasigaye indwi imwe ngabo mukandida mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka uza. Ni ukuvuga ko hari haburaga agahe gato kugira ngo Ndayishimiye atangazwe nk'umukandida wa CNDD-FDD mu matora yo mu mwaka uza. Iminsi ibanziriza ikoraniro kaminuza rya CNDD-FDD yabayemo ibintu byinshi biteye amakenga, byinshi bikaboneka ko kandi bifitanye isano kuko birakwegana. Kurekura giturumbuka General Bunyoni, guturira ububiko bukuru bw'igisirikare cy'igihugu, kugura ibigwanisho nibishike mu bubiko, interview giturumbuka Ndayishimiye mu kinyamakuru cigenga, yicwa ry'umushikiranganje amahane hagati ya Gaspard Baratuza na Ndayishimiye, ibikorane vy'iminsi 3, imbwa itukorana na kandidatire Ndayishimiye ndetse n'ibindi bitandukanye. Kumara amazi gisoda ngo vyo bifitanye isano na kandidatire ya Ndayishimiye. Ikiganiro Ndayishimiye yagiranye n'ikinyamakuru Yaga kigaragaramwe izingiro rikomeye y'ibintu bitangaje vyagiye biraba imbere yuko kandidatire Ndayishimiye itangazwa icese. Mu kiganiro n'ikinyamakuru Yaga niho Ndayishimiye avuga ikintu cyatangaje abarundi. Kuva CNDD-FDD ishitse ku butegetsi mu mwaka wa 2005 ryabaye rya mbere aho umukuru w'igihugu gifatira muganga umuvugizi w'igisirikare akamukura kagashambara mu kinyamakuru. Mwibuke ko naho wasuzugwa ari General Gaspard Baratuza wahaba ubutumwa bwo kumaramazwa ni urongoye igisoda General Prime Niyongabo. Inyuma y'indwi zibiri ikambi bazihiye igatokombera, abarundi bari baramaze no kwibagira ko ako kamaramaza kashitse kwigenekerezo ya 31 ntwarante y'umwaka wa 2026. Ariko hari ibintu vy'agahebuza vyakurikiranye ku magenekerezo 15, 16, 17 ndetse na 18 z'ukwezi kwa Ndamukiza, biboneka ko ari urusobe rw'ivyoba byari vyarateguwe. Irabire namwe ikiganiro Ndayishimiye yakigiranye n'umumenyesha makuru wa Yaga kwigenekerezo ya 15 Ndamukiza umwaka wa 2026, gica kirashingurwa ngo ce nticashotse gishigwa habona. Bukeye bwaho igenekerezo ya 16 Ndamukiza uyu mwaka abarundi bavyukiye ku nkuru y'ikiziga cy'umushikiranganje Gabibu catuye mu murima w'ibigazi mu Rubirizi. Muri ico gitondo nyene Ndayishimiye yazindutse umuseke yurira indege imushikana muri Congo Brazzaville, hari mu birori vyo kurahiza Denis Sassou Nguesso w'ico gihugu. Rivyatevye bukeye kugenekerezo ya 17 Ndamukiza uyu mwaka Ndayishimiye yuriye indege ava muri Congo Brazzaville yerekeza mu gihugu ca Turukiya, mu gihe mu Burundi abanyagihugu bari bakiri ku gihuha c'urupfu rwa Gabibu no kunyifata itangaje y'ubutegetsi buboneka nk'ubudashaka amatohoza. Bukeye kandi kugenekerezo ya 18 Ndamukiza uyu mwaka, no kuvuga inyuma y'iminsi 2 y'umushikiranganje yishwe, niho ikiganiro ca Gana Ndayishimiye cashigwa ahabona. No kuvuga ko cyamaze iminsi 4 gishinguwe. Abarundi bacumviriza ikiganiro baguye mu gahundwe. Ikiganiro cyari cuzuyemo ibintu bitwengeje n'ibindi bibabaje. Umukuru w'igihugu yaravuga ko indege y'igihugu iri Burayi kugira igurishe ivyuma ku munzani. Yaravuze ukuntu ibintu vyo kuba umukuru w'igihugu babimuhatiye ko atabishaka. Aha kandi yaravuze ukuntu yahora avyuka igicugu gukuba ubugwegwe bwo kujishamwe ibiziriko akaronka amahera. Yaravuze ukuntu ivyankenerwa nk'ibitoro n'amafaranga y'agaciro abarundi bovyironderera bakareka kubimubaza. Yaravuze ukuntu ubu mu Burundi umunwa wose ufise ivyurya kandi n'umufuko wose ufise amafaranga. Yaravuze ukuntu twoheba amatora. Yaravuze no kuntu agatogwasa yataye umurongo. Mu majambo ashikirije muri Yaga, Ndayishimiye navuze ijambo rivuguruza igisoda c'u Burundi. Nyuma y'iminsi 19 niho barundi bamenye ko ivyo Gaspard Baratuza yatangaje ko ikambi yaturiwe n'isanganya ry'umuyaga nkuba vyari binyoma. Ndayishimiye yabwiye abarundi ko hari ahantu atamuyaga nkubu bayo. Umukuru w'igisirikare General Prime Niyongabo atahura ko ari we avugurujwe kuko niwe yatumye Baratuza gutangaza ibinyoma. Amakuru ateye isoni Ndayishimiye yatanze muri Yaga ngarimwe n'ivyo kuvuguruza igisoda niyo yasamaje abarundi guhere kugenekerezo 18 gushika Ndayishimiye ajeje kuzunguruka isi akagaruka akoresha ibikorane. No mu bikorane Ndayishimiye ntiyatanzwe mu gusamaza imbonera kure n'abagumya banga mu kubasangiza ubutumwa ahanganyemwo n'imbwa itukura.
Ndayishimiye yifatiye mu gahanga imbwa itukura yari kimusesera agafuka umugambi yari afise wo kwigena mu ikoraniro kaminuza rirangiza ibikorane vyari ko biraba. Ndayishimiye yabwiye abanywanyi ba CNDD-FDD ko batotega amatwi imbwa kuko ibesha. Gutya abasirikare n'abategetsi bo muri CNDD-FDD yarabacokeje mu itiro ry'umuniho. Bikanguye batangarizwa ko Ndayishimiye ari wazoserukira CNDD-FDD mu matora y'umwaka uza w'ibihumbi 2027. Ngo birashoboka ko yaga yo barasamajwe mu buryo ubucanke buriye, ikabwirwa ko ikiganiro cyakozwe igenekerezo ya 15 kizoja habona ku igenekerezo ya 18 kugira gifute mu mitwe y'abarundi urupfu rudasiguritse rw'umushikiranganje wabo, bongere kandi bibagira amakuru y'ibigwanisho vyari ko birinjira mu gihugu ariko bitegekanijwe kuzoca bisohogwa igihugu bikajanwa ku kivuko catanga. Nico gituma Ndayishimiye hamagaye ikinyamakuru yaga kuko abona ko ari co gikurikiranwa n'abarundi benshi kino gihe. Ubundi bwo abarundi ntibari biteze ko Ndayishimiye yo hijambo ikinyamakuru cigenga, nabarazi ko kirya kiganiro yagikorana na radio na televiziyo vy'igihugu atawari kucumviriza kuko irya nsamirizi n'abakecuru barayihevye. Ibi vyose bikagaragaza ko Ndayishimiye yabikora wewe azicagamije. Bigashoboka ko Ndayishimiye atari ko asamaza twebwe banyarucari gusa, ahubwo yaragamije no gusamaza abategetsi bo muri CNDD-FDD no mu nzego z'umutekano kugira ngo ntazogire uwitwararika ikoraniro kaminuza. Ngibi birashika cyane kuko rirya koraniro kaminuza ryabaye nk'umuravyo w'inkuba. Biravuga ko Ndayishimiye yoba yigenye kwitoreza ikiringo ca kabiri abasirikare batagishijwe inama nkuko vyahora. Ivyo birashoboka kandi kuko Ndayishimiye yigenye mu gihe Prime Niyongabo yarakiri kazunguza umutwe ku kagaye aherutse kumwereka mu kumumaramaza ku mugaragaro kari umubesha ahinda abarundi. Ndayishimiye arashobora kandi kuba asigaye arabigisuda cy'u Burundi akumigwa atereje akajisho kurubwa bamuteje mu ntango no mu mpera z'umwaka weze w'ibihumbi 2025 mu kwirukanwa muri Goma, Bukavu na Uvira. Nico gituma ngari kari cyatura igisirikare azoba yizeye kitageramwe ibipinga by'abahutu canke abatutsi. Igisirikare kimunira kureza abahutu ngo nico Ndayishimiye abona ko kizomusubiza iteka atakarije muri Kivu. Igisirikare cha Prime birumvikana ko Ndayishimiye amaze kukirambirwa, ngari naco gituma atanguye no kukimaramaza izuba riva. Iyi nyifato yiwe kandi gasani ya mugenzi w'Ikisekedi aho nawe aherutse gutangaza ko abasirikare ba Kongo ataho bataniye na za mayibobo. Iyi faze Ndayishimiye agezemwo yo kurabana ribi n'igisirikare ciwe ngo niyo Mobutu na Idi Amin Dada barimwo imbere gato yuko batembagazwa. Nk'uko kwa Ndayishimiye nabo bari baratesheje agaciro ingabo z'igihugu batangura gushinga utugwi tw'insoresore benshi bita milice mu rurimi rw'igifaransa. Benshi bakavuga ko rero ibi Ndayishimiye yakoze kuri General Prime Niyongabo vyagaragaje akagaye kadasanzwe kandi bigaragaza nanone ivyo muri CNDD-FDD vyoba biriko biraja mbere muri ino misi. Sivyo gusa kandi kuko hari nibindi byinshi byagiye bidatangazwa mugambwe CNDD-FDD ndetse n'ivyo abandi benshi badatahura, ahubwo benshi bakibaza ku migani Ndayishimiye akoresha cyane iyo ayikura ngo kugira tubone ubutwari bwiwe ngo bidusaba kwigira nk'abasazi. Mwijambo Ndayishimiye yashikirije mu birori byo guhimbaza umunsi mukuru w'abakozi yaraciye umugani utwengeje. We aziko ngo yaduhenze amara niwe yihenze. Umugani we uvuga ku basazi babiri bahuriye mu gisagara ca Bujumbura. Abo basazi ngo babonye irya hoteli Novotel barayigomwa ubwiza baca bararahira bararengwa ko badasubira ruguru mu mitumba iyo baje bava batayiduganye. Babasazi ngo baciye bakura amakoti bashira hasi barengera kuri irya gorofa barayisunika atacamira. Abo basazi ngo barasunitse gushika naho baruhicuya naco kirajejeta. Ngo mu gihe bariko barakazanya basunika abasuma baraje babaca mu ryahumye baterura ya makoti yabo. Ngo sinzi ukuntu umusazi umwe ahindukiye abona ya makoti ntakiyabona aca yumva arahimbawe cyane. Niko kubwira umusazi mugenzi we ko igorofa bayigeranye kure kuko amaso atakibona aho basize ya makoti. Yigisha yatanzwe na Ndayishimiye niko abarundi tworema kuba iyo turavye inyuma iyo twahoze mu mwaka wa 2005 tutakibuka ngo nikemenyetso ko tugeze kure cyane urugendo tururembeje. Ngo kuko ubu twambara uturato twiza dufukamano uduhuzu twiza n'ibindi. Yamara abahinga mu vya politike bakavuga ko naho Ndayishimiye yaduciriye umugani nk'uwo ku munsi mukuru w'abakozi n'akazi ngo nyabona uyo mugani yawuciye agamije ibintu bibiri. Icambere Ndayishimiye yarabizi ko igihe
iki gihe mu Burundi arongoye igice kinini cyane c'urwaruka rubaye mu bushomeri bukabije, ibintu bikaba bitoroshe na gato kuko n'abafise ako kazi birirwa baragata bakaja kurondera mu bindi bihugu kubera umushahara bahembwa na leta utagishobora kubatunga muri iki gihe. Ibiciro ku isoko navyo vyazamutse ku rugero ruteye agahinda. Icya kabiri niko Ndayishimiye ashaka kumvisha abarundi ko ingorane babona mu gihugu zijanye n'ikena ry'ibitoro, ifumbire, amafaranga y'agaciro n'ibindi ari zisanzwe zizoca zikemuka vuba. Mbere Nyakuntunga agamagarira abarundi gushima uko babayeho ubu gusumba uko bari babayeho kera. Ibi byose Ndayishimiye abibesha abarundi kuko adafise ikintu na kimwe gifadika cyo kuresha abanyagihugu mu matora yimirije. Ngo Ndayishimiye nawe iyo ari wenyene akirimbura arira bakitwenga, ngaribona ko nawe nkabirya tumuvuga ko ataco, nkabirya benshi bamuvuga ko ngo nico gituma ubagezaho adahanura kwigira abasazi ngo babone ivyiza we na CNDD-FDD we bagiye barakora mu myaka yagiye irahera. Nandi makuru menshi turiko turatohoza byose nuze gucikanwa. Numuza TV Imana iba hezagire.